wewe nakubwiye kuva duhura nawe duteye umwako simsisa kumani nuko amutukana n'uturi kuno ariko aranuka ariko arikarisha na jera ampemukiye arambesha sindi ko ndakara nkuko sinzu yaguye mukiya kubeshe gute none sister nirimo cyane abagirire murampanga he basi umwe muri ko muranteshereza ko niko ndondera amafu gabanya amajambo gaho nyene Allah urukomeza ko jandi kijujura atabwenge fisi twaje mu bajya bageto warazanye bamenyesha makuru turiko twaje mu bajya bageto uriko rambaza ico nshaka jewe uriko rambaza ico nshaka neza nyine kunyene ku uye uri giki sawa ndafise inda baranyirukanye muhira uyu musi sifisa homba ntwara nurugiro nyeke basi ndakubwira ntwara kwarabanda ndaguha ikofi uri kurabigira imifyino oya si imifyino uri kurabigira imifyino ntabwo ari imifyino uri kurabigira imifyino none ashaka bire nagenda abwire se na nyina nzoza tuvugane ndanarayiteye ndayemera none hari ibindi wavyumvise genda ubwire so na nyoko umuko yarateye ndarayemera ndaza tuvugane okay sawa Every story matters. Yes, hello guys, akunzi ba STV. J'espère que vous mettez neza meze bon. Je meze neza ndashima ama part ni fresh kan sana. So, rero hagamaze kugera mu kwicuma cyangwa mu kucenda. Tutangura kwipfuzana umwaka mushasha. Na Noel nziza naho bamwe muri Israel intambara ibishe Yesu azabavugira Bujumbura. So ndabakunda cyane kandi gose mbandanye ndabifuriza kuyangiza umwaka wa 2023 amahoro. Aussi uzoja mwaka wa 2024 uzobaje ntuba muzowuje ntubaje nizere ko ari uko aja abarundi muri mu mahanga turabakunda gose kandi sana. So ndikumwe n'uyu mukobwa ntawonzi n'izina ryo ntaryo nzi ariko komsi yakarakazi kiwacu donc niyo devoir yacu yo gushikiriza abafana ndise bakunda canke babashaka yandonde yarambwira ko gusa umuntu ko ararondera ndamuzi ni bukuru yandondeye ko ashaka bukuru rero bukuru nawe ngo asigaye akorera ngaha navyo nzi byo akora araza kuvyivugira sinzi ivyo babajabo bapfa sawa meze neza ndameze neza kubatakuze wose nani sindakuzi bitwande Rahabu naho wowe uri imara ni washikira Rahabu umujambo ry'Imana oya niko uzagira umuvyago indira iryo zina kameme dera muranyita Rahabu n'ukuri kw'Imana Rahabu ngo nawe uri umusamba bisoko Rahabu marayo wa mbere kusiya musiye kwino ya mbere mu Burundi yabonetse so Rahabu meze neza rero ndameze neza none Rahabu akora iki yabahe bon Rahabu n'umunyeshure kumba yiga université mantera irangije uri kuriga université donc uratangiye muri première session Rahabu umukundo ndera bambwiye kurondera bukuru wabonye tuko turakorana nayo kiganiro aho abafana ba STV baheruka mama wa bukuru yarabangaje none mwakuze mere murondera iyo muja kwezi ko turaye maze kugira abate mukagira abavugizi mukagira abande mwakuze ni babajane babereke iyo muba kandi simamdo ndabaye nde baye ariko je babukuru sinzi iyo bagiye nujya wundi ujya mutanya bamwitanya mbere gaswenda nyambare sindamwibuka neza izina kamani ndamwibage n'izina ariko bamwiye ko bukuru yo bari ngaha haje muzana ko na bukuru yego narumvise ko bukuru asigaye akorera ngaha kuyarara nje kumurondera tumufasha tumurondere ndamurabe warumvise ko bukuru asigaye akorera ngaha kuyarara eske mufaniki n'umusheri wanje bukuru n'umusheri wawe impamvu inteye kumurondera eske kuki wahisemo guca kuri kamera hari abantu abafana bambwiye ngo ndashaka ngo uzane ngo micro ngo uzane na kamera manche ndakubaza kuri ko shimye kubishaka kuri kamera yego none nabonye ngo vyonyaruka cyane bikanyorohera nanje ivyo mupfana ushaka kubivuga ava ko tuje kumuraba canke maka tumaze kumushikira ndabivuga tumaze kumushikira pas de problème turashobora urazi none hari mugabo bakubwiye ko ari kwiyarara bambariye ko akorera ngaha gusa turamurondera ngwangu je musize ndabona abafana zavangira umupeje umusirikare osi sinojora ko umusirikare no kurunde hani kimanya duca ngaha shaboro habari imyanda mwiteye ubwoba nkuno wambaye ikandambiri sasa zigize weje imbere nimbuna hazi je sinzi bona rifi
ikibazo rero nuwo ngaho umenga barasa nukuri umenga bose barasa ja iki bana nibiki ko mbona mbakimna nani Jojo na Jojo no Mwiyarara abastai nindi ndakese ndakese Mungu wangu hewe gusa bimenga ntanzira duce ngaha muze mucinira hari abareka duce ngaha Cameraman tugende Umukobwa w'umuhungu ari hehe oh sawa tondanye tugende rero bon sinzi yes Cameraman gusiliva kiato cha mzuri gena nabi uragira oya siwe kweli ntabwo ari muri bake anonga barasa ukuntu biyambariye mana hari abana oya bose muri abantu benshi naho sana uramutse ndibatse ndamuzi visage uretse gusaka nuho ngaha basa nanje kururonga ndi imbere ndahazi he hariya bajya abantu tugende kora ujya mu kumenga bashaka gusa Jambaye bari snack bar. Ahari n'akabari. Nimero 9. Twinde kwaza bwo muhungu. Jesus Christ. Mana yanjye. Nshaka tubanze bazuye ko amuzi kwera ugiye muri yajya abantu ko kamera bona kuvuna. Nge wegenda umere nk'umwegera umubaze. Ucugaruka kubera aboneka abenye kamera benshi baranka kamera. Umubaze kazi bukuru. Wegenda umubaze ko ari kwazi umuntu yitwa bukura korera ngaha Mwiyarara. Ahubwo niwe. Ubu kamera yanga. Niwe bahamagara ubisara yanse. Nanga kugira iki muri amanuze. Bazukubaza ibyo ndiko ndakora banze bugeze inyuma kamera kwanza. Twagaze inyuma kamera. Ahubwo manzi uzahubwo ingwasi gato tuvugana ahubwo. Egeze inyuma kamera mushaka ko tuvugana. Oya manzi. Ari kamera je nagutuma. Manzi gato tuvugana. Ingahubwo ngaha. Ni sawa? Ni frigo ufise? Ni sawa. Cenda ahari akabare mu Mwiyarara. Nafise ububare ngaha. Akana kazi turiko turakora ama. Rega ndikunda gutwenga none bafana ba TV yambaye nimero 9 nyambara akabare kitwa gute nyambara ko mu Mwiyarara sinzi. Nariko ndabaza nta nabirimo. Umbaza bamenyesha makuru ugiruze kuntwengera amakazi kiwanje. Ubu kamera yanka kudegiye kwa Mukase kwa yitwaye. Ay maniga hari ibintu hari bara ritabera imbwa. Ubugeze hehe na mutanya wawe. Mani vyo ubwo ubuzima bukibareba mani. Ubu ni turaba rero bumvise ikica abantu. Wewe nakubwiye ko kuva duhura nawe duteye umwako. Dabo ubuzima jewe sintera umwaku. Wapi mama yango tera umwako. Je nyine namvye kwa muguje ngo ndatera umwako. We. Ntacho mwifuzi. Niwe kurondera. Okay kare bo wifuzi. Nifuza kuvugana nawe. Yari byakunaniye kumamagara uri wenyine mukore kuri gurazana bamenyesha makuru ndara makamera ngaho oye byose ngeze ngaho. Kibaza gutora gute? My God. Bisi. Orandone urambo. Ndakubura. Je telefone ndayifise. Telefone ndayifise. Iriye mwimwe.
Nushaka nayerekane ke telefone ngaha mu kazi gani mu kazi masi kumwa tugumana ama telefone. Ninga mukora akazi nyabaki ko mbona ja ibijari yarara iki. Oya iri nibangaje wacu simugangwa ngo muri menye mwebwe kweri. Mwana n'ubucupa bw'amata. Kaje ntudusubira ibintu nk'ibi. Sindabikunda mu buzima bw'iwanje. Ibi byatangoye ryari? Byatangoye ryari birakuraba none. N'umuntu awuzibu. Nene namuzimba kacheza kuzanye ngahaye none mwaje gukora iki ngaha kandi ndiko ndababaza none. Yaje kukuraba muvugane. Okay mbwira rero ngaho wazanye bamenyesha makuru uvuga ibyo ushaka aba bakuvugira. Kubera iki wambeshe? Je ndakobesha. Nakobeshe mu bihe. N'imizigo waje utekeye? Nanje ndanamufasha ahubwo. Mwaje kunkubitira ahubwo mugira mu mbambe mu nkerere. Ndakubita wapi? Ndakubaza kubera iki wambeshe? None ko muri ko murazikora mugira mu nyiki? Nakubesha ibiki none? Umunsi uri kuranyirengagiza ntabwo nzi. Je ntabwo ndakwirengagiza ahubwo gusura mbabaje ntakunda kuzira bamenyesha makuru kazi ndiko nihangayikira nondera ubuzima ukozira bamenyesha makuru mikrofone ngaho oye ntabyo je nashaka. Fikiri n'abantu fakinga life nani bukuru. Abantu turafakinga life mu bintu bitaba bikwiye ko dufakinga life. Ubu bwa mbere kamera simsisa kumani. Nuko amutukana turi dukuntu ariko aranuka ariko arikarisha na je yarampemukiye arambesha sindi ko ndakara nkuko. Sinzu yaguye mukiya kubeshe gute none sister. Yarambeshe cambere. Yakubeshe gute. Nyanyerese ubuzima iwabo babaye mu bwaribwo. Yarampamagara nkagenda nibaza ngo ni Kwamagara kwa Mukase wabo. Nuko Mukase wabo ntihinagendayo ku bagenzi biwe. Ari yagutwara amagato no yakuririye. Yato mugenzi wiwe. Je nibaza ngo ni wiwe. Kumbe Bujya buzima buse yaraba muka Mukase ntabwo waruzi. Je ntabwo narinzi. Waruzi ko panze n'abandi bahungu. Ni waruzi ko akora iki? Nizi ko afise abandi madiri wakora pana ibi byo ngaha. Ubuzima tanguye kubukora vuba bukuru. Sindabizi. Ese bibaza ko abana bose bavukira mu buzima bwiza nkuko wabayeho. Ese bibaza handi nuko je nabishaka ko mba ninga. Utakoze kare kubikora ubu. Ibyisi birahinduka. Yego hageze ko nkora amaboko mu mpuzu nkakora nkarondera nanje ubuzima bwanje. Nene bukusiga bahe. Sha. Mbaho mbonye hose. Aho mbonye niho nyene niho makiriro yanje. Areka gutwenga ntabwo bitwengeje. Ese kusuzuga ibyo reko ndakora. Ubu buzima nyine ubuzima urabona ko buzohava budutunga jewe na wewe. Ngaha buzontunga jewe n'umwana wanje bunyigisha university. Nufise umwana wavye ari he none umwana wawe ari he? Ari musakoshi. Waje umutekeye mu yibega umwana ari he? Ivyo by'abana byo byaje mu ryariseho. Sawa tubimenya. None gusaba ahungu je nukuri ahungu muratangaza. None uvyo umva kuri umenga umwana ni ikintu kidasobanutse mu gihe. Kurana kariza nakazi. Ndindo ndakariza akazi. Mugandi ndakubwira kubwira none mubwiye mwakoze mutikingiye. Okay, gerasa mu ngivyo mumbwira amajeni bananiza akazi kiwanje mugire mu byo mujyamo. Nuko mbutangwe kudushikanya none. None mushanda bagire murampanga he basu umwe muri ko muranteshereza. Koje niko ndondera amafu. Gabanya amajambo gaho nyene. Allah. Urukomeza kujya ndikijujura atabwenge fisi. Kuri abo nyine atekera cyo baza ko ndembesire maso yenge nasa. Ndiko ndakubaza nzobaho gutejewe n'umwana wanje. Uyu munsi kurengagaza ko fisi nda yawe. None nimba wari ufise inda cyari ngomba kuzana bamenyesha makuru ngo bamenyeshe ko ufise inda. Yanerize yose imenye ko ufise inda yanje. Ivyo nibiki. Waragiye iwanyu sindahazi n'ubugeto wanjanamwo naragiye baranyirukana. Wari kuja mwabo jya bageto nyene bakakurondera haje nyene bari kuntuma nkaza gusa mwabo jya bageto nyene twajana. Naho ba wewe barakuzi naho uba. None twaje mwabo jya bageto warazanye bamenyesha makuru turiko twaje mwabo jya bageto. Bigira bice ku mugaragaro rero. Nibyo washaza. Bigaragaza risi yose rebe bimwe kuvisa inda yanje. Barabimenye deja. Sawa voilà. Sawa. Okay basura shaka ikibasa. Ngira ico wumva shaka basi wifuza. Bahari cyo shaka ukivuge atacu shaka naho undeke nibananiza akazi kiwanje. Okay? Mbajije shaka. Vuga icyo ushaka icyakuzanye nyene. Uriko urambaza icyo nshaka jewe? Uriko urambaza icyo nshaka? Neza nyene kunyene ku uyi. Uri giki? Sawa. Ndafise inda baranyirukanye muhira uyu musi sifise aho mba ntwara.
none basi banzunde kure basi none banzunde kure nurugiro nyiki basi ndakubwira ntwara karabenda ndaguha ikofi kuri kwimana kukumara amaza mu bantu kuri kwimana ako twabikora ntitwabikora turyohewe tumeze neza kuri kwimana sawa meruko ndakubwira ntwara urafisa ntwara ndikunda kubwira ziba tubivugane bukibuki bashishino tubivugane bukibuki ntabwo inyisherera muri ibi bintu n'ukuri kwimana tutavuganye bukibuke turi babirishe akumara amaza nkuko ndasho bimaze je waranyiciye ubuzima sifisa homba baranyirukanye hama ngo tubivugane turi babiri none she bakwirukanye ntiwo bikora mu bwo buryo please ma chérie urazi ndagukunda kandi ndakwemera simaka kumara amaza mu bantu ucufa fata ugashate nkuko ukuri kwimana yereka aho njana rero ndara aho mbonye hose aho ngeze ni hose abindaro bizoherera hehe ninavyara umwana azoja he none she sindiko ndarondera akazi ndiko ndakora sawa nyereka aho bakwanza amatujane hasindira ninahiza gukora akazi turakwereka aho mbabasa uzorara basa ho ndari uri kurabigira imifyino oya si imifyino uri kurabigira imifyino ntabwo ari imifyino uri kurabigira imifyino ego yakampaye isuka no kuri kwimana uri kubigira imifyino none uyu ni papa w'umwana uri kurakubira uri kurabigira imifyino shereka basi tubyumvika oya reka tubyumvika none munini wankankamire ukava tukushaka none kuvuga ko ufise umwana wanje uramujyana hehe jewe ndiko ndarara inzara ndiko ndagenda ngira ngo sifise naho ndadishira ukoze wambonye reka tubiyage bihere nta kamaro ko kwimara amaza nyereka aho njana hama bihere yego basi reka tubiganire neza shere no bizoye ndekura ivyo vyararenganye ubu ndagushisha rero muri make ivyo vyararenganye okay basi genda rero uwo mwana wawe basi iki uri kureza ibintu vyamenyo ngaha none ibintu byo mwaje kunkorera ngaha tekana twarama mikoro kwanza hariya aya twama mikro twarama mikoro kwanza hariya ngura yanga none kuja ukuhunga he reka basi dutegure kazoza kuyo mwana basi tureke kwimara amaza mu bantu tubandanye turanyene tubivugana turi babiri atama mikoro ari impande atanamana ko baradushengera akwana nubwira ubwana bw'abantu n'ukuri kwimana nimbushaka ko tuvugane cyari hasi amatuvugane nicare hasi tuvugana icari hasi amatuvugane sindagusanze ari uri n'ubundi ushaka tubikore gute rero nini wavuze nicare mbaheje nawe yicara je nicare nini wavuze nicare none yicara tuganire none ushaka tubikore gute yicara tuganire none nimba nicara je ntiyicara twe turahagarara yaje gusoma urusaku gwiki ngaha aho twaterana yarabibona ngaha aho duko twaterana amata ubu navyo tagiye kwa Mukase narabibona none ukuntu so yapfuye n'ikingene mu bwoko bwa n'umuhungu none ko tagiye mu butungane kwa mamagaye none basi ngaho mbabarira egeze inyuma microphone hama tuvugane na sheri egeze inyuma kandi microphone ari ikeneye hama majuza kumva gute ndiko ndakubaza aka kazi mbona ngaho ukora kazonyigisha ko ndiko ndiga universite barabayeho kandi nta minuzi yemeshi biba konsoma je nshaka kwiga kubandanya amashuri yanje umwana azosigarana ndazomusigarana azofungura gute je nzobaye aho uzoba niho nzoba we bindekere gusa mbuzo azoba ngamwe abanga Mwiyarara uzoguma ngana nakimwe uzomufuka ibikarato none je habaye rwako kuransuzugura rero biheba kweri kabisa ari byo kumara amazanya nkoko wapi si vyiza namba na gato ntaco bimazi byo oyi ukoze okay dukora iki jewe inda ndayemera kandi umwana ndawemera ndazi ko twabikoze turyohewe kandi sindi bukwihakana icyo ushaka cyose ndagikora menya aho njana kandi simba ngaha jeyo muhira ndafise papa ndafise mama bari banyitayeho nemera wowe nza kukurondera ngaha anya ucurampunga genda ubwire sunanya ko basi ko nzoza tuvugane basi ko nawe ko ateye inda none ariko wibage ko byata abavyeyi nifiti nuko bafise uri mayibo nuwo nari nifise ntubara ngene yanyirukanye mba ndiko ndangaranga ubuzima ni munsi mbona shaka ibintu byanyu biza guherera hehe kurema
none ashaka bire nagenda abwire se na nyina nzoza tuvugane Inda narayiteye ndayemera none hari ibindi dada tugende nanjane anyereka hansiga nunguma nangara mu barabara n'isakoshi anyereka hansiga undi amatu tasangeho apana je ngo gusubira muhira n'indamunda imbere ya papa anyereka hansiga dufashange turondera akazi na kare turondere kazuza ko uyo mwana dukore hamaza avukire ubuzima bwiza dore niko ndandikira ndi mu kazi ka misi yose kare ngaburi akantu nze mu mwanya ubure kazontungira n'umuryango umugore waje n'umwana wanje monda nanjana hanjana gusa ibintu uko nari kukwihakana ariko ndakwemera none mu gihe ndakwemera of course ushaka iki turera umwana dukora akazi ikintu ndiko ndasaba nimbara aka kazi cyose ndakanse nanjane ngira hano nicaye ndanarusha navuze ko abanga none cyangwa manicaye ngaha nanje nigashabice bigenda gute biherera he ubundi se bona byoherera umwanya wanjanye reka basi bana basi nkora kugira none akazi turondere kazuza ko mwana hasigaye wowe genda muhira wanjye ndaza kugusanga siko wavyumvise genda ubwire so na nyoko umukwe yarateye Inda arayemera ndaza tuvugane okay sawa sister je mara twogenda vraiment tukava muri yarara sivyo nagama je nduconja he nukuri mukora mujyoye muze muri ikingira byabera byiza nja hehe nukuri jewe mana ndako torabweshe ko shawe tugende kweri torisha ko tugende sha sister niba nayisigarana ngaho torisha ko abakunzi ba TV mwakoze kudukurikirana ndabakunda cyane bye bye. Every story matters.